Sangwa amahoro nshuti mukunzi wacu bandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho biriko biravugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Nyemerera nkuhe ikaze, ndaguhaye mwaramutse cange mwiriwe bivanye n'aho udukurikira uherereye kuri uwu munsi wa gatandatu w'igenekerezo ry'icenda z'ukwezi kw'icenda umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu. Wowe udukurikira uri mu gihugu c'u Burundi nonyemerere nkuhe mwiriwe neza ntanakwifuriza kubandanya uraroranirwa mu vyo uriko urarangura, ndetse nawe udukurikira uri hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu nko mu gihugu kibanyi ca Kongo, mu gihugu kibanyi c'u Buganda, mu gihugu kibanyi c'u Rwanda, mu gihugu kibanyi ca Tanzania no mu gihugu kibanyi ca Kenya, mwese ndabakengurukiye cane, ndetse namwe mudukurikira muri hakurya y'imbibe z'ivyo bihugu bibanyi mu bindi bihugu bigize umugabane wa Afurika, mu bigize umugabane wa Amerika, mu bigize umugabane wa Buraya, mu bigize umugabane wa Aziya ndetse n'abari muri Australia, mwese ndabahaye ikaze ntanabakengurukira cane ngaha kuri ino mboneshakure. Ico utegerezwa rero ni ugufyonda sabone canke subscribe nawe utarafyondako, hama ubandanye urashikirwa n'amakuru yose, inkuru kumwe n'ibiganiro tubandanya gushikiriza umwanya ku mwanya, bigushikire mu ba mbere kamwe ku kandi atana kamwe kavuyemwo. Pacifique Ninahazwa ati inyuma y'imyaka yamaze atuka abahunze, Jackson Tuyisabe nawe ariko arasaba ubuhungiro. Mu myaka itanu y'ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza, uyu muntu ntiyari asanzwe, ntiyari umutegetsi wo hejuru, amashure yiwe ntiyari kubishoboza, ariko nawe yari mu bo cavunye, none barekuriwe kukivunagura. Mu kazi ka misi yose Jackson Tuyisabe yahawe kurongora amasoko. Yararongoye isoko ya Kinama na Buterere, yararongoye isoko ya Jabe, yaranarongoye isoko ya Kamenge. Abakoreye muri ayo masoko batanga intahe zakumiza. Jackson Tuyisabe yarica agakiza, yaravuga rikijana. Jackson Tuyisabe yamenyekanye cane kubera imyiyerekano y'urutavanako yatunganywa n'ubutegetsi mu kiringo ca gatatu ca Nkurunziza. Uraho biyamiriza za raporo za ONU, uraho biyamiriza Perezida Kagame w'u Rwanda, uraho biyamiriza itangazo rya Eklezia Gatolika, uraho bashima ubwicanyi bwakorwa ngo leta yaraye inesheje abarwanyi, uraho batuka abo bita abakoroni. Ntibabura ivyo biyamiriza buri wa gatandatu. Jackson Tuyisabe yafata iya mbere akagendana mikoro atuka abansi b'igihugu cacu ciza c'u Burundi. Abo yita abansi bari bene wabo batotejwe n'ubutegetsi bwa Nkurunziza bagahungira mu bihugu bitandukanye. Abahungiye i Buraya yabita abakoroni canke abaja b'abakoroni. Jackson Tuyisabe ni nawe mwabonye mw'ireresi twaberetse ejo ariko aremeza ko nyen'icubahiro Petero Nkurunziza, umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi, hazova ku butegetsi Yezu Kristu agarutse. Igihe c'isomo rero kirageze. Isoko ya Kamenge niyo yahavuye ikwegera Jackson Tuyisabe ku butegetsi bwa Ndayishimiye. Aho ihiriye, Jackson yagirijwe ko yagize uruhara mu iturirwa ryayo. Yarakubiswe, yarapfunzwe, ntiyorohewe na rirya bamuharura muri bamwe basigaye bitwa abo mw'iragi rya Nkurunziza. Ntimumbaze ko ivyo bamwagirije kwari ukuri canke iremenanya. Uko akaba ariko Pacifique Ninahazwe nyene avuga. Ati nta matohoza nakoze ku vyaturiye isoko ya Kamenge. Gérase Ndabirabe wewe ati abariye ivya leta ni ukubashira ku giti bagakubitwa izo mu nda no mu mugongo. Jackson Tuyisabe ari ubone ikibi ca ya ntwaro yahoze aririmba akekeza abayihunze. Siwe yabonye akaryango ka Serbia kuguruye, maze afata iya mbere arigira. Amatwi adusumira akaba ariko asaba ubuhungiro mu Budagi. Ubudagi ni ca gihugu catera umwami Mwezi Gisabo maze atabarwa n'intwari Bihome. Nuko Jackson Tuyisabe asanga ubutabazi yobukura mu bo yahoze yiyamiriza buri wa gatandatu. Ubona ko abarundi bazi no kuryosha inkuru. Abagenzi biwe bavuga ko yababwiye ati nzogaruka mu Burundi CNDD FDD itagitwara. Nuko Jackson Tuyisabe abonye Yezu Kristu atevye kugaruka. Nuko Jackson Tuyisabe abonye Yezu Kristu atevye kugaruka, akanabona Nkurunziza aragiye, yahisemwo kwibera umuja w'abakoroni acarata igihugu cacu ciza c'u Burundi. Mugenzi rero,
nibagutuma gutuka bene wanyu bahunze uravyitondere kuko nawe ejo hawe ntahuzi inshuti muri mu buhungiro mukabona Jackson Tuyisabe muramufate nk'umuvukanyi burya nawe yaciye mu ishure rikaze. Nayo mu bindi kandi imyaka 9 irarumanye ababikira batatu b'abataliyanokazi bagandaguwe kuri paruwase ya Kamenge. Babiri bagandaguwe ku mugoroba w'uwa ndwi Nyakanga 2014 uwundi agandagurwa mu gihe c'isaha 8 z'ijoro ku wa 8 Nyakanga. Icatangaje benshi n'ingene uwo mwicanyi yoba yaragarutse kugandagura mu gihe abapolisi bari baraye bakikuje iyo nyubakwa. Ata n'iminsi ihaciye igipolisi carerekanye umugwayi wo mu mutwe yitwa Christian Butoyi kinemeza ko yiyemereye ko ari we yabishe kandi ko bamusanze ariko haragurisha telefone y'umwe mu babikira. Ibidatahuritse mu gihe uwo mugwayi ata n'ijambo yavuga yasa n'uwudatahura ivyo arimwo ahariko hatangirwa ikiganiro. Ntaco leta y'u Burundi itakoze kugira intumye abakoze amatohoza n'abafise ico bazi kuri ubwo bwicanyi. Radio RPA yaraburabujwe umuyobozi wayo Bob Rugurika harapfungwa ariko aguma ashigikiwe n'abanyagihugu. Ivyashavuje leta. Juvenal Nduwimana umukozi w'iperereza yiyemereye ko yarimwo mu bishe ababikira. Yaciye ahamagarwa ubutarariye iyo yari muri Somalia maze yinjizwa impimba. Muri Nyakanga 2017 Juvenal Nduwimana yarasohowe impimba n'abakozi b'iperereza. Kuva ico gihe ntawuzi amaherezo yiwe bivugwa ko yoba yaragandaguwe. Ababikira bazize iki? Aba batamakazi bari bamaze imyaka 30 bavura abanyagihugu bato bato mu Kamenge no mu buseruko bwa Kongo. Ni gutyo bari bamaze kwakira imbonerakure mu bitaro vyo mu buseruko bwa Kongo aho bari bafise amakuru ajanye n'ingene imbonerakure zariko zihabwa inyigisho za gisirikare muri Kiriba Onde mu gihe Mutama Petero Karaveri Mbonimpa yari mu mpimba yagirizwa ko yabeshe mu gushira ahabona iyo myimenyerezo ya gisirikare. Ababikira boba bari bafise kandi amakuru ajanye n'urudandazwa rwa magendo rw'amabuye y'agaciro be n'urw'imiti rwakorwa na bamwe mu bihangange vyo mu butegetsi mu Burundi. Bivugwa ko ababikira bishwe kugira ntibashire ahabona ivyo vyose. Rusiya Purici yakerewe ku myaka 75 y'amavuko. Bernadette Bogiani yakerewe afise imyaka 79 y'amavuko. Origa Rashieti yakerewe afise imyaka 83 y'amavuko. Gushika ubu nta numwe arahanirwa ubwo bwicanyi. N'iyi nkuru nyene nkaba nyisomye ku rukuta rwa Pacifique Ninahazwe. Nayo mu yandi makuru kandi nuko mu ntara ya Makamba abanyeshure 65 haribo bahevye ishure mu mwaka w'ishure uheze bivuye ku nda z'indaro mu ntara y'indero ya Makamba nyene. Ni mu gihe mu mwaka w'ishure w'ibihumbi 2020 ushira 2021 bari 84. Ibiharuro bitangwa n'ubuyobozi bw'indero vyerekana ko mu myaka 3 y'ishure iheze abigeme 223 bahevye ishure kuko batwaye inda. Mu bagirizwa kubatwaza izo nda hakaba harimwo abarezi babo harimwo n'abanyeshure bagenzi babo. Naho ibiharuro vyagabanutse abajejwe intwaro hamwe n'abegwa n'indero muri iyo ntara baridoga ko hari ukudahana. Bavuga ko dosiye z'abikekwa gushurashuza abo banyeshure ziherera mu gipolisi no muri parake bakarekurwa ata minsi ihaciye. Icariho c'umushikirizamanza wa Repubulika muri parake i Makamba akabasigura ko hari abarekurwa bivuye ku kubura ivyagiriji, ahandi naho ngo biva kuko amategeko yisungwa kuko ay'ishure adahuye n'ayari mu gitabo mpanavyaha. Leonard Niyungeko akabasaba ko abajejwe intwaro boza baritura parake igihe cose hari ikibateye amakenga, hakababona ko n'amategeko yohinyanyurwa. Nayo mu gusozera ano makuru womenya ko mu ntara ya Kirundo bamwe mu batwa basaba ko ibitigiri vy'amoko biri mw'ibwirizwa shingiro bihinyanyurwa nabo bagaserukirwa ku rugero rungana n'abandi. Basigura ko iryo bwirizwa ryemera ko hari amoko atatu ariko hageze kugabura ivy'igihugu bagaca bavuga amoko abiri gusa. Ivyo babivugiye muri komine Kirundo kuri uwu wa kane w'ino ndwi aho bari mu bikorwa vy'inama nkenguzamateka vyo gusuzuma ko ibitigiri vy'amoko mu nzego z'igihugu
bigikenewe canke bitakiri ku gihe. Icegera ca mbere c'uwurongoye inama nkenguzamateka akaba yaramenyesheje ko ivyo bikorwa bifise intumbero yo kwegeranya ivyiyumviro bitandukanye bizofatirwako mu kuraba ko hageze ko ivyo bitigiri bikurwaho canke bigumizwaho. Ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye ariko aravugwa hirya no hino mu gihugu c'u Burundi, yewe ndetse bimwe na bimwe bikaba biriko biravugwa hirya no hino hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi.